turamaze gusenga Imana, turagomba kumva rero Imana ateguye kuvugana natwe. Turahekaza umusiguzi w'ijambo ry'Imana Pastor Charles Nungara arashike hano adushikiriza ic'Imana yavuganye nawe. Manuri Limana nziza, Limana yumva gusenga, reka tugushime Limana yera. Manuri oh Limana Manuri we Manuri Imana nziza we, Imana yumva gusenga, reka tugushime Limana yacu. Manuri Ulimana we, Ulimana Yesu nashimwe. Tugorora ibiganza twongere duhane mwiriwe mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Sawa, numvise ivyuma vyo ngaha bitavuga njiye ndeka kuririmba. None rero reka dushishikare. Turashimiye Imana ubugira kandi iduteye iteka kuba hano mu Kinama. Tumaranye imisi ishika uyu munsi ugira gatatu, kuva ku wa kane twari hano, n'umunsi wa gatandatu ko turasa n'abegeranya imisi yo kumara hano, tuzorangiza ejo. None rero turanezerewe cyane, dukomeza gushimira Imana yuguruye uyu muryango, inama nkuru ikadutuma hano, kandi imaze kudutuma mwatwakiriye neza, uhereye ku bakozi b'Imana. Pastor arongoye hano sanzwe ari inshuti yanje cyane gose, hamwe n'abavuga butumwa namwe ishengero, mwatwakiriye neza. Umwami Yesu abahezagire cyane. Twaranezerewe rero, dukomeza gushimira abavyeyi bacu b'ishengero badutumye hano. Naravyifuza cyane, kandi kugira umuntu ahashike impaka bice hariya nyene hariya ibukuru, none Imana yarabikoze. Twaranezerewe gushika hano mu Kinama. None rero reka dushishikare n'ijambo ry'Imana. Intasho narazitanze, intasho zo muhira z'ishengero nejo tuzoshishikara kuzitanga dusozera. Madamu n'abana ishengero ryo mu Kajaga niho dukorera, baradutumanye intasho, muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe bazoze ejo, madamu n'abana bakeyi, n'abandi bakeyi bazomuherekeza baje kuraba mu Kinama, nabo ejo bazoshika hano. None rero reka duce dushishikara. Tumaze imisi turiko turayaga amajambo y'Imana, twaravuganye ibice bishika bibiri, hasigaye kimwe duca duhereza ko uno munsi. Tuzingurure Bibiliya, tubanze dusome aya majambo y'Imana turongora muri iyi nyigisho. Hari abo twari kumwe, abagabo twarabonanye hirya y'ejo, none abagore hirya y'ejo, abagabo nijoro mwijoro. Uno munsi mu gitondo twari kumwe n'abakora ibikorwa mu ishengero. None n'uyu mwanya nawo turawuronse, nejo tuzoba turiko turasozera igikorane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ni hamwe twasoma ejo, twongere tuhasome, hanyuma dushishikare tugenda dusozera inyigisho Imana dusize ku mutima ko dusangira hano. Gice ca gatanu, Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, gice ca gatanu. Turahera ku murongo wa mbere, kugira ngo tuze kunyarutsa dukoresha umwanya neza. Turaja gusoma no mucete Paulo yandikiye abitesalonike, naho nyene turaza kwasoma amajambo y'Imana, hanyuma turaza gushishikara kugira dukoresha umwanya neza. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo, igice ca gatanu Mariko umurongo wa mbere. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'Abageraseni. Avuye mu bwato, umuntu yinjiwemwo n'impwemu ihumanye,
ava mu masenga y'imva ataramusanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira uba akibona ico kumubohesha, niyo woba umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko. Keshi iyo amaboko akayicagagura, iyo amaguru akayivutagura, iyo amaguru akayivutagura, ntiyagira umuntu afise inkomezi zo kumutururuza. Maze iminsi yose ku murango no mwijoro yama muri ayo masenga no ku misozi aboroga, yikebagurisha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, arirukanga runama, asemerera n'ijwi rirenga ati, ungomba kiki ga Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakurahiye Imana, nturinde kunsinzikaza, umbabaza. Kuko yaramubariye ati, va muri uwo muntu wa mpwemu ihumanye. 15 bashikaho Yesu ari, basanga uwari yinjiwemwo n'abadayimoni yicaye, yambaye ubwenge bwagarutse. Umwe nyene yari yinjiwemwo na ca gitero, baratinya. Imana nihabwa icubahiro. Icete Paulo yandikiye abitesalonike, igice ni ca 5. Icete ca mbere Paulo yandikiye abitesalonike, igice ca 5 y'uwa murongo wa 23. Kandi Imana nye n'amahoro ubwayo ibe ariyo ibeza muri byose, impwemu yanyu, ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe, ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Imana nihabwa icubahiro. Kugira ngo dushishikare tudatebeje, dusome nahaye mu butumwa bwiza nyene bwa Mariko, twarahasomye ejo. Tuce turasozerera, ibindi tuca tuvugana. Aha nyene twariko turasoma 5, dusubira inyuma 5 murongo wa 25, havuga ngo, kandi umugore arwaye kuguma ava amaraso yarabimaranye imyaka 12, yababajwe cane n'abavuzi benshi, bamumarisha ibintu vyiwe byose, ntihagira ico bamumarira, mbere arushirizaho kurwara. Yumvise ivya Yesu araza, aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati, niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cago. Ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo, ahindukirira ishengero, arababwira ati, ninde ankoze ku mpuzu zanje? Abigishwa biwe baramwishura bati, ubone abantu bariko barakubanda, nawe ugagira ngo ninde ankozeko? Aberaguzamwo amaso ngo abone uwumukozeko. Uwo mugore aratinya, ahinda agashitsi, kuko azi bimubayeko. Araza amwikubita imbere, aramubwira ati, amubwira ivy'ukuri byose. Yesu aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda mahoro ukire rwose icago cawe. Yesu nahabwa icubahiro. Umwami Yesu akugirire neza. Nawe umwami Yesu agukize icago cawe, ugira amahoro. Amen. Naya majambo dusomye hano cyane cyane umutumwa bwiza bwa Mariko, twagombye gusa gucisha ko twegeranye kugira ngo turangize iyi nyigisho. Twaravuganye abari baje kuwa 4 no kuwa 5, ukwiri jambo rikomeye rivuga ngo Yesu Kristo arabohora ababoshwe. Yesu nashimwe cyane. Amen.
twaravuganye yuko ibice bitatu bigize umuntu Satani aravyanka cane. Satani ntagomba kukubona wewe widegemvya, ntashaka kukubona widegemvya mu mpwemu yawe, widegemvya mu bugingo, widegemvya mu mubiri. Satani agomba ko yonona ubugingo bwawe, ariyo mpwemu, ariyo bwenge, kuko mu bugingo nico gice kirimo ubwenge, kirimo amaraso, kirimo volonté, gushaka ibintu usanga biba muri wewe, bijya wumva ugomba, bijya wumva bidudubiza mu bugingo. Ico ni igice c'ubugingo. Hanyuma narababwiye ko hariyo igice citwa umubiri. N'uyu mubona twambaye. Uyu mubiri Satani arawanka, ntagomba kumera neza, ntagomba kukomera, ntagomba kugira amagara meza, ntagomba kwijwi ryawe riba ryiza, ntagomba gukoresha umubiri wawe ibikorwa vy'Imana. Agerageza kugwana uburyo bwose. Ico ni igice higira kabiri c'umubiri. Hanyuma turaza kuvugana ku gice citwa impwemu. Iyi mpwemu izobana n'Imana, iyi mpwemu izoja kuba mu bwami bw'Imana. Nico tutashoboye kuvugana. Twavuganye rero bino bice bibiri biheze. Bwa mbere nababwiye ingene Satani atugwanya, akagwanya ubwenge bwacu, akonona ubwenge bw'abantu, abantu bakaja mu buja bwa Satani, ukabaho urumuja. Kubera iki? Kubera Satani yononye ubwenge, kandi abantu benshi iyo batabizi ntavyo bamenya, baba muri ubwo buja. Satani akabashira mu buja bwiwe, ubwenge bwawe akabukoresha ivyo agomba, ukagira amagorwa, ukabaho uri mw'ishengero, mugabo ubwenge bwawe buboshe, utigera widegemvya. Ari kino nyigisho uyu munsi muri kino gikorane, Imana iguye kwidegemvya, ubwenge bwawe bukore neza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Twarabwiye ingene ubwenge Satani abwonona. Turabona uyu muntu twasomye hano, yari yavutse nk'abandi, mugabo ngo agera igihe ava mu muryango, abadayimoni bonona ubwenge bwiwe, aragenda aba mw'ishamba, aba ahantu mu gahinga, ahantu atabantu bashobora no guhaca, kubera yari mw'izindi nkomezi, yari ziri mu bundi bushobozi, aho ubushobozi bw'abadayimoni bwari bwaramwuzuye. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu Kristo ahashitse niwe yaciye amubohora, ubwenge bwe burongera buramera neza. Yesu nashimwe cyane. Amen. Iyo Satani yononye ubwenge bwawe, ushobora kugirira nabi uwo mwubakanye. Twarabivuze ntituza kubiteba ko cyane, kuko ubwenge bwononekaye. Ntumenya agaciro k'umugabo wawe, ntumenya agaciro k'umudamu wawe, ntumenya agaciro k'ishengero, ntumenya agaciro k'ibikorwa, ugasanga vyose kuko ubwenge bwononekaye, ushobora kwifata nabi. Kandi iyo Satani yononye ubwenge, ushobora gukora ibintu bidasanzwe, ukibaza ngo ni wewe uri kurabikora, ariko hari abadayimoni bononye ubwenge. Narabahaye akarorero bari hano, iyo umuntu mubona yambara impuzu zitamukwiye, babigeme muhora mubonaho mwibarabara, barya Satani aba yarononye ubwenge bwabo. Wewe abona umenga arashajije, umenga arambaye, kuko Satani yononye ubwenge bwiwe, agaca agenda mwibarabara yibaza ngo arashajije arambaye neza, ariko abadayimoni baba barononye ubwenge bwiwe. Abantu bakamaramara bati wewe wambaye nabi, izo mpuzu, wewe ubwenge bwarononekaye. Yesu adufashe cyane. Ubwenge yo bwononekaye nuko bigenda. Ubwenge yo bwononekaye, urugo rurononekara, umugore akanka umugabo, umugore akanka umugabo, ukiyumvira iyo byavuye ukabura. Ubwenge bwarononekaye, ugasanga abantu bashaka kuryamana mu cumba. Nigeze igihe kimwe, sinzi ko nakivuze hano, nza gufasha umuntu, umugabo n'umugore bari basigaye bataryama mu cumba kimwe. Abadayimoni bononye ubwenge bwabo, barankana kandi batunze, bafise amazu meza y'igitangaza, bafise amagorofa, mengo mu mubiri baguwe nabi neza, ariko ubwenge. Yesu adufashe cyane. Ubwenge bwarononekaye. Unkurikirane neza. Ni kuwa gatandatu kandi mwaje muri benshi, nsubiyemo kugira ngo nabo abatari bahari bavyumve.
hanyuma duce dusozera mu mwanya mutoya. Yesu nashimwe cyane. Sanga ndanyaze n'uwo mudamu, nyaze n'uwo mugabo, sanga n'abadayimoni babononeye. Iyo abadayimoni babononye mu bwenge, ubutunzi bwanyu ntaco bubamarira, abana banyu mushobora kubarera nabi. Ndavyibuka turi hamwe mu igorofa, ndiko ndabafasha, abana biwe baraza, abahungu b'imisore babona imodoka yase nziza cyane, mbona batanguye kuyinyiganyiza uko sarambarira, ngurabona umukozi w'Imana, ngurabona ngurya bajya abana, guhajarujya duga gwanje, ngumva bo rubomora, ngumva bo rumena, nguyu madamu wanje yarabankuyeko. Yesu adufashe cyane. Ubwenge ubwenge Satani yarabwononye. Hanyuma turayaga, sanga Satani yarononye ubwenge bwawe. Umurikirane neza, hari ibintu uzosanga ubwenge bwawe Satani yarabwononye, ariko inkuru nziza kuri uno mugoroba Yesu arabohora ubwenge bw'abantu bakidegenza. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Hanyuma rero ndiko ndabafasha, niho uyo mudamu yambwira ati, uwo mugabo ati, aha ntitujyamana, sinshaka kujyamana n'umudamu. Abadayimoni barononye ubwonko iyo baryamye, bambwiye ati, aha tujyamye tuguma dukanura twese. Urumva abadayimoni ngena ari babi, twese tuguma dukanura. Nkavuga ngo ngasinzira, akakagore karaniga. Ubundi ntabadayimoni ati ngasinzira, akakagaho uyu mugabo aragenda araniga, bose bakacaguma gutya. Mwumviriza abadayimoni ngene bakora, ntimutwenge. Bakarara bakanura. Sirivupe, niho natanguye kumenya ko hari ibitanda bizinze. Baryama ku gitanda bari bambwiye ko bakiguze imiliyoni 200 kirava Dubai. Matera nziza, igitanda cy'igitangaza, bakabura itiro kubera abadayimoni. Yesu adufashe cyane. Bakajyama uko ati nkasinzira araniga, ubundi nawe ngasinzira araniga, tugume gutya, bose bakaca bararuko. Mwami Yesu abahohore mu izina rya Yesu. Hanyuma ikintu cyanyoheye, tumaze kuyaga nabo nkabereka Kristo, aho Yesu ageze ibintu bica bihinduka bene data. Haleluya. Twarayaze nabo, ndabereka Kristo, ndabereka yuko Satani yononye ubwenge bwabo, bakwiye gubohoka, bakakira agakiza, bakagira umunezero mu rugo rwabo. Narababaye cyane, mbona ingene bari bafise imiduga, bari kuryoherwa, madama akaryoherwa, mugabo abadayimoni bononye ubwenge bwabo. Barambwira bati, aha renda kubwira. Bamaze kwihana, ndabasengera, barakundana kabisa birahera. Barashigiye bacho bambwiye ati, aha twaguma turara dukanura, ati hanyuma itiro rifashe jewe, ati uko jewe ko nagize business narushe, uyu mugore wewe yaratena kuko yarondera umwanya akajyama ku mwijoro. Rero je nanje ndintere ngume ndamuraba ntahaba niga, ati tukaguma twese amaso dufire, mugabo je nkananirwe, nyamugabo akaruha, ati mbonye rero ngirasinzire, ahari ifashe uko ntanga nkaca ngenda mu kindi cyumba, nkugurura, nkaca ndacugara mu cyumba cy'abashitsi cyiza, nkaca nugara nkagumiza urupfunguruzo, nkarara je nyene nawe akarara wenyene. Abadayimoni baronona ubwenge bw'abantu. Yesu adufashe cyane. Ariko bamaze kuronka Yesu, bamaze kwihana, mpemu yera kamurika, ubwenge bwabo bugatosogwa neza n'amaraso ya Kristo. Hace hindura urukundo mu muryango. Yesu nashimwe cyane. Sinzovyibagira, bagiye kugira vacances mu Bufaransa, barantelefone ngo tugiye mu gutembera mu Bufaransa, ubu madame turajanye, tuzokuzanira agakado, warakoze mukozi w'Imana, waradusengeye, ubu turajanye na madame kunezerwa natwe, ubu twarasubije hamwe. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu Kristo arabohora ababoshwe. Iyo ubwenge rero Satani yabufasha, ibintu birononekara. Umwana aracika igikoko mu nzu, umwana ntabona agaciro ka mama wiwe, umugore ntabona agaciro k'umugabo. Mwene data, urabe ku bwenge bumeze neza. Iyo ubwenge bwononekaye, no mu bikorwa by'Imana ubikora nabi, ntumenya ngo harageze gukorera Imana, naho Imana iguhigira 10 biranka kugitanga, kuko ntubizi ko ari umugisha kubikora. Ubwenge Satani yarabwononye, turaza kubibona. Iyo umuntu yafashwe ubwenge bukononekara, abakeneye ko Yesu amutabara. Uno mugoroba umwami Yesu agutabare. Yesu nashimwe cyane. Twarababwiye ikigira kabiri, twavuganye yuko Satani, abadayimoni
bagwanya imibiri yacu. Twasomye ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwacu na Luka na Mariko, ingene umugore yamaze imyaka 12 agowe muri Isirayeli, yarazungurutse arondera abaganga ngo bamufashe ngo bamuvure, ariko abaganga barabura ingwara agwaye. Kubera iki? Yari yatewe n'abadayimoni baranka umubiri wawe. Nico gituma ukwiye gusenga, ugafata ibihe byo gusenga kugira ngo usengere n'umubiri wawe, ugasengera ubuzima bwawe, ugasengera ibikorwa byawe, kuko Satani ntagomba kukomera kugira amagara meza. Umugore yararushe ababaye, amara imyaka 12. Narababwiye nti ikizokubwira ko Satani, abadayimoni baboshe umubiri wawe nawo bawatatse bawuteye, uzogwara ingwara zirabaho. Hariho n'ibisata na Paulo yaragwaye igisata cijisho, hariho ingwara zibaho umuntu wese ashaka kugwara, ariko ukagenda kwa muganga bati twabonye ingwara turashaka kuyipima, naho tunaniye iyi ngwara twayibonye. Ariko ni bategwa n'abadayimoni, iyo ngwara abaganga ntibazoyibona. Oya, ntibizokunda. Barapima bakabura, abaganga bati arakomeye, umeze neza, ntidutahura igituma iyi ngwara ikubujije amahoro, ntidutahura igituma wabaye ingumba, urakomeye umeze neza, ivyuma bitwereka ko atangorana ufise. Iyo ubonye ico kintu umenye ngo abadayimoni baranteye, kuko abadayimoni ntushaka kubapima n'ivyuma, naho bashira muri scanner ntibabona ingwara. Ariko iyo uhamagaye Yesu Kristo aragutabara. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Hariho ingwara ziterwa n'abadayimoni. Reka dusome umurongo umwe tubandanya turabe ubundi yaratewe n'abadayimoni. Dusome ubutumwa bwa Yesu Kristo bwa Luka 13. Dusome ijambo ry'Imana turabe uko havuga. Luka 13. Umurongo wa 11. 13 Luka, muhasome muzingurura abafise Bibiliya, turabe ingene indwara abadayimoni baduteza ingwara. Abantu benshi ntavyo bamenya, nico gituma ukwiye kumva ukamenya uti aha naratewe n'umwansi. Havuga ngo hariho umugore yinjiwemwo n'impwemu itera ubumuga, yaramaze imyaka 18 ahetamye, adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati wa mugore urabohowe ubumuga bwawe. Amurambika ko ibiganza, uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Yesu nahabwa icyubahiro, Yesu nahabwa icyubahiro. Yemwe iri jambo murirabe neza. Uyu mugore yaramaze imyaka 18, hari impwemu yamwinjiyemwo itera ubumuga, yagondamitse umugongo wiwe. Amara imyaka 18 yinjira mu masinagogi Yerusalemu, yinjirayo mugabo ahetamye agowe. Hari impwemu mbi yinjiye mu buzima bwiwe, abadayimoni. Biratubwiye ngo impwemu mbi zari zaramwinjiyemwo. Amara imyaka 18 aboshwe umubiri wiwe ugowe. Impwemu itera ubumuga, impwemu itera ubumuga ni nkuko habaho impwemu itera ubusambanyi. Ukagira impwemu itera ubusambanyi, kamusambana, kama muri ayo magorwa naho uri mu ishengero. Iyo ni impwemu yakwinjiyemwo. Ukagira impwemu y'uburyarya ikagutuma ubesha iminsi yose. Ukagira impwemu y'urusaku, zanka kuguma muhira utabesha, zanka kuguma muhira utajanye urusaku. Hari impwemu yakwinjiyemwo itera ico cyaha.
abantu bamwe ntabyo bamenya, ntabyo batahura. Impwemu, abejo nababwiye umuntu yari yatewe n'impwemu itera kuzingama, akazingama akarya ntavyibuhe. Iyo mpwemu yamuteye kuzingama, Imana imubohora, yemeye kwihana. Hari impwemu itera ubushurashuzi, bikanka kuzigama urugo rwawe, ugasanga umugabo afise abagore 5 mugahinga, ugasanga umugore nuko yamavise abandi bagabo arondera. Hari impwemu yakwinjiyemo igutera ivyo, ukaguma muri ubwo buja, abandi bagakizwa, wewe ukagumana impwemu yagumye muri wewe, zarase kuyihana ngo uvemwo. Bibiliya ngaho ivuga ngo uyu mugore amaze imyaka 18, Yesu yinjira muri urwo rusengero, Yesu yinjira muri iryo shengero, abona uwo mugore, Yesu amuravye ati hari impwemu yamwinjiyemwo. Aha Yesu arakubona, ibintu vyose bikubujije amahoro Yesu arabibona. Uhora agutabare mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ngo Yesu acagenda ku uwo mugore, aramubwira ngo wa mugore urabohowe, urabohowe ubumuga bwawe. Wa mugore acaragororoka, umugongo ucurakunda, acaragororoka, amera neza. Kubera iki? Yesu Kristo yarahuye na Yesu. Yesu arabohora, ntugume uboshwe. Yesu yazanywe no kukubohora, ubwenge bwawe ntibugume buboshwe. Iyo umuntu aboshe umubiri, abadayimoni bamuha inkomezi atazi. None wosigura gute ingene umuntu afise umudamu ati umugore wiwe akagenda mu bushurashuzi? Wosigura gute ingene umugore afise umudamu ata umudamu wiwe akaja mu bushura? Ntibikunda. Ivyo ni ibintu bitumvikana, ariko n'abadayimoni ni mpwemu mbi zikuoshe. Ejo nababwiye ngo narinzi mu gisagara niho haba ivyaha. Oya, nababwiye nti umuntu yamwerefo nyari umutama, umugabo w'imyaka 40 ngira arenga 50, ambwira ati numvise ijambo ku radio, nanje ndaboshwe, ngomba gutabagwa, unyemerere nzusengere kuko ndi mu magorwa akomeye cyane. Ndubatse, fise umudamu wanje ari mu nzu, ndazuka saa 6 y'ijoro, abadayimoni bakantegeka kuryamana n'inka zanje mu rugo, nkasiga umugore aryamye haja kuryamana n'inka. Why? Aboshwe n'abadayimoni. Impwemu mbi. Hari impwemu mbi ziteza ivyaha, impwemu mbi ziteza ubumuga, impwemu mbi ziteza ubugararije, impwemu mbi ziteza kudakora ibikorwa vy'Imana neza, impwemu mbi zigukoreramo. Ukwiye kubimenya. Iyi ni inyigisho ikomeye abantu benshi ntazo bamenya. Ukaba mwishengero uboshwe, yaramaze 18 ans, imyaka 18 agendana na magorwa, ariko Yesu arabohora. Yesu nashimwe cyane. Sinzi ko nigeze kubabwira, hari umudamu umwe yagize ubukwe, arubaka, hari ruguru tugikizwa, mugabo ari inkumi, yari yarakoroye inda. Hari ya ruguru umuntu akoroye inda, yabifashwa na nyina, arayikorora, acagenda hano mu gisaka hafi y'umwonga, ahamba yako kana. Hanyuma agiye kubaka, biranka ko haji ivyaha utavyihanye uragowe. Bantu bo mu Kinama, hari ivyaha wakoze, kam egera abakozi wature bagusengera, sino ugumuri imbohe ya shetani, kuko satani yarakuboshe. Sizovyibagira. Uyo mu mama arubaka urugo umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, arabura umwana, kandi araja kwa muganga, yari afise uburyo, araja kwa muganga bakamubwira ati tubona umeze neza, urakomeye. Mugabo yarakoze ikosa rikomeye, guhamba umwana we mu gisaka. Hanyuma agacaja mu bapfumu. Agiye mu bapfumu baramubwira ngo genda. Abadayimoni nabo baramenya ivy'abadayimoni vyabo. Genda hariya kumva wahanze umwana, utora ivu, uzoza uraririgata imisi yose mu gatondo, uzoza urarigita ivu aho wahanze umwana wawe. Aragenda. Ndikwira ijambo ngo Yesu arabohora ababoshwe. Yesu nashimwe cyane.
Yesu arabohora bene data. Umugore arahangayika aragorwa imyaka myinshi arigativu ryaho yahambye umwana wiwe. Mwikanguro dukizwa turavuga ubutumwa bwiza, turavuga ijambo ry'Imana, niho uwo mugore yumva ubutumwa acaraza kwihana. Aje kwihana aratura ingene yataye umwana mu ishamba akamuhamba agahora, akibaza ko atababizi ko mubizi nyine gusa, ariko umviriza Yesu arabizi. Arazi ko bakoze, arazi ibyaha by'abantu, hari icyo akeneye nuko wihana, nukuhindukira. Iyo mugore amaze kwihana, amaze kwatura, tuca tujya mu gusengera, tumaze gusengera Imana kuko yatuye. Imana ikikorera itabaza ikirayumva yiwe. Yesu ashimwe cyane. Azaratwara, azaragara, arasubira kabiri, n'uwanya patu biragenda neza ukoreye kuhoka. Yesu ashimwe cyane. Kane, turabe ingene impwemu y'umuntu iterwa. Kane, itanguriro duhere ku murongo wa kane nyene. Abeli nawe azana izavutse ubwa mbere no mu busho bw'intungwa ziwe n'ibinure vyazo. Uhoraho ashimira Abeli n'ishikanwa ryiwe. Gatanu, ariko ntiyashimira Kayini n'ishikanwa ryiwe, maze Kayini arashavura cyane, mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati, niki kikurakije kandi nigiki gitumye wicigwa mu maso? Wokora neza ntiwokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Murongo w'umunani, nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati, ingo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga, Kayini asimbira kuri Abeli murumuna we aramwica. Imana nidufashe. Impwemu iyo yatewe, impwemu yacu iyo Satani yayiteye. Uyu yari Kayini na Abeli. Kayini yaratanze amashikanwa. Usomye ibitabo bidondora Bibiliya, abahinga bamwe bavuga ngo Kayini yari asanzwe azi ishikanwa ry'Imana, mugabo abikora nabi kubera impwemu yiwe yatewe. Abantu barashobora kumva ijwi ry'Imana bagaterwa n'impwemu mbi. Impwemu bikakubwira ngo naho warose miliyoni 5 ntutwara amajana 5 ntuyajane hariya gutanga igira 10. Impwemu bizikakubuza. Zateye impwemu yawe witwa Ananiya na Safira, zaramuteye. Aravuga ngo sinda yatwara yose ni menshi. Acaravuga ngo reka ngabanye. Impwemu yatewe, ntiwibuka ijambo ry'Imana. Abantu iyo batewe impwemu yabo ntibumvira ijambo ry'Imana. Imana yashaka guhezagira, ukabona urarose ibihumbi 10, karonka umuriyoni. Imana umva ijambo rivuga ngo tanga ihigira 10 c'ibihumbi 100, ukaza wumva ijwi rikubwiye ngo reka. Impwemu yawe yatewe n'abadayimoni bagomba kuja mu muvumo w'abantu badakorera Imana, ukaca wanga. Ananiya na Safira byaramushikiye, iyo mpwemu yarabateye. Murabizi uko byagenze, baraje. Ananiya yavugabanije, hari mu muvyuro ukomeye mu gihe c'intumwa. Araza ati nanje ndazanye nk'uko abandi bariko barabikora. Petero aramwitegereza, aramuraba ati, Ananiya, kubera iki ugomba guhenda mpwemu yera? Iyi mpwemu yawe yatewe, uhenda mpwemu yera, ukibaza ngo pastori ntakubona, ukaza guhenda mwarimu
ukigira umuntu umenga ameze neza, wasambanye ukacuza chef de chorale ahubwo akakusanga wabaye number 1 uri muri chorale ariko wakoze ivyaha. Mpwemu yera, abadayimoni babosha impwemu yawe izobona Imana ngo ugume mu buja. Ananiya Petero amubwira ati kuki wagize inama yo guhenda mpwemu yera? Wibaza kuri cyo uri kurahenda? Ubwo nyina cyayikubita hasi arapfa. Mugore wiwe acaraza mu nyuma atazi vyabaye, nawe nyene ati twarose, bamubaje ati nayo nyene bari bazumvikanye. Nawe ati ibi amaguru ibirenge bivuye guhamba umugabo wabiraje, nawe urapfa. Mukanya cagwa hasi bose barapfa. Kubohwa impwemu, impwemu iboshwe igomba kuguma mu buja. Ntiwihana icaha, ntiwihana uruma, ukaguma uri muri korale, ukaguma uri umujenama, ukaguma uri mw'idini gusa. Mu Pantekote tubona umutwe wonyene, mugabo mutima wawe uraboshe, harimo ivyaha. Waravyaye abandi hariya mu gahinga, madamu ntavyazi. Warashurashuye umugabo wawe ntavyazi. Warashurashuye abavyeyi bawe ntavyo bazi. Warase kwihana, wugawe impwemu yawe iraboshe. Watu watabakia, abantu bazosigara kuko baraboshe impwemu yawe iraboshe. Biblia tugiye ngo Imana iraburira Kaini, iramubwira Kaini, why Kaini? Kubera iki wagize ishavu, wagize uburake? Kubera iki? Imana ntigira uburyarya, irakubwira, iravugira mu ijambo, iraca mu bakozi, ikavuga ukumva uti ndaboshwa, ndaboshwe, impwemu yanje iraboshwe. Ati umvare Kaini, niwakora neza uzokwemerwa, ariko ukanka gukora neza icyaha kibunze kuruke, kandi ni wewe cyifuza warukeho kinesha. Imana iramuburira, Imana iramuburira, ariko impwemu y'ibirabohwa aranka kumva. Abantu benshi baboshwe impwemu baranka kwihana. Ukumva ijwi ry'Imana rikuvuga ati warakoze ibibi, warabeshe wewe, warateranije mugenzi wawe, warasambanye wewe, naho utabivuze, naho utazatuye, umutima wawe Satani akawuboha. Oya bompagarika, oya bompagarika, bohava bamuza guhandanya ibikorwa. Uri kurakora iki mu gihe ukiboshe? Kwinzambigira ivuge, kwinzambigira ivuge, uzoja he? Uzoja he? Imana idufashe cyane. N'amajambo akomeye kandi agumye. Kubohoka ni Kristo abohora. Kwemera Yesu Kristo ukamwakira, ukihana. Yohana 1:11 havuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guca bacika abana b'Imana, baridegenza, baronka amahoro, imitima yabo ikanezerwa. Umwami Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Impwemu yawe mbega iraboshe. Raba ibintu biri mu mutima wawe, raba ibikorwa biri mu mutima wawe, raba ibinyegejwe mu mutima wawe. Ushobora kuba uboshe impwemu yawe, Satani yarayiboshe. Kaini aranka. Ingaruka mbi rero, biramaze kugara umutima, ingaruka mbi n'umuvumo, kuko ukora ivyaha. Birivuga ngo yaciye ajana mwene wabo Abeli, ijwi ryavuze, ryasemereye, ririko riravuga. Hari uri hano yaravise imigambi mibi, wagomutse gucikira cyangwa ugomutse gucikiza cyangwa bateguye imigambi mibi, ariko Imana iri kwiravugana nawe. Umvira ijwi ry'Imana, utunganye ubugingo hakiri kare. Aranka, aravyanka, arakomantaza umutima. Bibiri ivuga ngo acabwira Abeli ngo tugende gutembera mwene wacu, tugende gutembera. Yase kumvira ijwi ry'Imana, mpwemu yavuganye nawe, impwemu yariboshe. Imana yamuburiye, Imana yamubwiye. Abantu barumva ijambo ry'Imana bakarirenza ko agakora ivyaha. Bibiri ivuga ngo acarica mwene wabo. Amaze kumwica, Imana iramubaza ngo ari hehe, wamusize he? Amaraso ya mwene nyoko ariko aragukurikirana. Hari umuvumo ukurikira kugagwa impwemu udasanzwe. Tugira turangize.
tugira turangize ngo mu muntu wese yiyumvire mu mutima wiwe impwemu yawe mbega iridegemvya ntiboshe raba impwemu yawe kwitaboshe Ivyahishwe Yohana 22 22 hari ingero hari ingaruka mbi cyane kuri aba bantu impwemu zabo ziboshe satani yaragumije impwemu yawe urakomantaza imitima ukabandanya ukorana inzigo ugakorana ishari ugakorana urwanko ugakorana ubwicanyi ugakorana inzigo mbi ugakorana ubusambanyi ukabandanya ukaba mu gikorwa ukuma ariko ijambo ry'Imana rirerekana ko hari ingaruka mbi cyane mu gihe wase kumvira ijwi ry'Imana rivugana nawe. Kayini yagize umuvumo ukomeye cyane, Imana yamuburiye yamubwiye urabizi ko ari bibi, urabizi ko ubushurashuzi ari bubi, urazi ko kwisambanya ari cyago ari umuvumo, ari kuguma muri ibyo misi yose wirirwa kuri telefone abazungu barabizi neza ibyo baraba mu myaka iheze ubu natwe vyaje kugira ngo bigukuremwo amavuta y'Imana kuvemwo wirigwe mu vyaha aba ari byo uraba bikamya amavuta y'Imana ugasigara uri gikankara ugasigara urota ubwicanyi urota uri mu mva urota uri kurasambana kubera iki abadayimoni babashobosha impwemu yawe bayifashe kubera ibyo wiri kuraraba ibyo ubamwo. Ariko uyu mugoroba Umwami Yesu Kristo arabohora bene data, ukira kwemera gusa Umwami Yesu arabohora. Yesu nashimwe cyane. Ibyahishwe Yohana turabe ingaruka mbi y'abantu baboshe umutima impwemu yabo iboshe. Igice ca 22 umurongo wa 11 Yesu aravuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune yabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bace mu marembo bashike kuri wa murwa. 15 inyuma hazoba imbwa, abarozi, abashurashuzi, abicanyi, abasengirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Imana idufashe cyane. Bibiliya hano itwereka ingaruka mbi cyane, ingaruka mbi z'abantu impwemu yabo ibohwa, kuko Satani aragomba kuguma uboshwe inzambi zovuge canke urupfu ruze, utarihana uburyarya, utarihana ubushurashuzi, utarihana inzigo, utarihana urwanko, utarihana uburozi. Imana idufashe. Satani agomba kuguma uboshe. Bibiliya ivuze ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi. Iyo Bibiliya ivuga imbwa ni igikoko gihumanye muri Isirayeli muri iki gihe, cyaba ari igikoko gihumanye. Mw'ijuru ntihazoja ibikoko namba, ariko umunyavyaha, umuntu yahumanijwe n'ivyaha, Bibiliya irerekana neza ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi, abantu bakora ivyaha, abantu bahumanywa n'ivyaha vyuzuye iyi si bazoba inyuma y'umugwa. Hari amagorwa akomeye cyane. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashurashuzi, abicanyi. Wovuga uti jewe nta muntu ndica, ukavuga uti ntawe ndica, ariko ushobora kwica abantu benshi mu mpwemu. Ushobora kuba warayisha abantu mu mpwemu. Hari abakubona uririmba, hari abakubona uri mu ishengero waraje ufise Bibiliya, ariko uyu munsi bakubona usambana, bakubona uri kuravuga amajambo apfuye, bakubona uri kurababwira amajambo atagira ikimazi, bakubona mu ngeso mbi. Abo bantu uri kurabicura umurozi mu bandi, uri umwicanyi. Ariko hari inkuru nziza, Kristo aragukunda, niwe abohora impwemu n'umubiri n'ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Inyuma rero ngo hazoba imbwa n'abarozi, abantu bakora ivyaha bafise ingaruka mbi cyane. Tugira dusenga Imana, bimeze gute mu mutima wawe muri iki gikorane? Ni igikorane cyo kubohoka, kugira ngo umutima wawe ubohoke, impwemu yawe ibohoke, umubiri wawe ubohoke,
ubwenge bwawe bubohoke buce ku murongo, ukora ibyiza binezereza Imana. Aca yerekana abantu bafise inyungu, abantu bahiriwe bene data, abantu bazonezerwa. Bibiliya yavuze ngo harirwa abamesura imvune zabo, abamesura, abantu bavuga ngo naracafuye, ubwenge bwanje Satani yarabucafuje, ubwenge bwanje bwaracafuye, impemu yanje yaracafuye, umubiri wanje hari ibyo nakoze byawuhumanije. Abantu bamwe ejo narabigishije icyaha cy'ubushurashuzi ni icyaha conona gicafuza n'umubiri. Bibiliya ivuga ngo ni icyaha kibabaza conona n'umubiri kikonona n'impwemu. Vuga uti jewe narasakuje, naravuze amajambo mabi, Mana ndagomba imbabazi n'aya majambo y'Imana. Ehe ndaza vuba nzanye ingero, hari ingero uzohembwa ibyiza ukora, ibyiza ukora hariho ingero, ariko kandi hari akaga ku bantu bakora ibibi. Ngira ndangize, umuntu umwe yari afise abakozi, hanyuma amaze kugira abakozi yari afise ngo umurima w'igori byiza cyane, aho kaganinde gakunda. Hanyuma rero abwira abakozi ati genda munshwaburire uriya murima wanje, mushwabure munzanire. Baragenda bagatekera imifuko bakazana, bagatekera imifuko bakazana. Hageze ku mugoroba arababwira ati gerageza mutekere gose muzane vyose. Hari mwumwe atumviye itegeko rya shebuja, abandi bikorera ibigori we bakazana ibishishwa. Hanyuma ngo baragenda baratekera wa wundi w'ikinebwe, arapakiramwe ibishishwa, arapakiramwe ibishishwa. Hanyuma abandi baratekera ibigori byiza byiza, bagira ibintu binini yangu ibiroro binini. Hanyuma ngo baraza baca basanga sebuja ahagaze ku irembo, arahagarara avuga ati muce muhagarara ngaho mwese muhagarare. Ati uno munsi rero mwakoze neza, mwanejereje ko mwanejereje rero ibyo bintu mwikoreye, ibyo bigori, kandi ibyo umufuko w'ibigori wari uzinze cyane ico gihe. Ataravuga ati ni mwebwe muca mubitwara, niyo ngero ndabahaye mujani iyo mifuko. Yesu nashimwe. Imana idufashe. Abantu batekeye neza, abantu batekeye neza, bapakiye ibigori byiza byiza bazanye, baca barabyina bati Imana iraduhaye, baca barakata baranezerwa. Bazabona wa wundi yapakiye ibishishwa di, bazabona wundi yapakiye ibishishwa ati awutuye hasi, araturika ararira, araboroga ati wowe nibikikurira natwe turyohewe. Imana idufashe. Hari ingero kubiko gukora, Imana irabikurikirana. Hati reka hati jewe aha napakiye ibishishwa gusa, none ndagowe, mbega ndaserukana iki mu muryango? Abandi bajanye ibigori, abandi bajanye imifuko myiza, ariko wewe yarazi ngo ariko arabesha shebuja, asanga niwe yibeshe. Hari abantu mengo bibaza ngo Imana ntibibabona, Imana ntibakurikirana, ariko Imana irabizi. Imana izoguhemba, Imana izoguhemba. N'aya majambo y'Imana tugiye gusenga Imana, birashoboka kuri uno mugoroba uravuga uti impwemu yanje hari byayanduje, amajambo yarayanduje, urusaku rwarayanduje, hari ibyo nakoze, hari ibyo navuze, ndagomba kubohoka kuri uno mugoroba, ndagomba imbabazi z'Imana. Turaguhaye kaze n'aya majambo y'Imana, kaze 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 kwa Yesu, kaze kwa Yesu.